Turabaye kaze bakunzi ba Burundi Kingdom TV mwebwe mubandanya mudukurikirana mwebwe muguma mubandanya mudusaba bishasha mwebwe mudahengeshanya gukora amapartage cyane mwebwe mwagize subscribe mwebwe muguma mudukurikirana hafi muraba agaciro hama abatarabikorana nabo no basaba kubikora kuri microphone muri kumwe na jewe King Nurdin hama no musika dufise umutumire no mu upcoming numwana novuga namaraso mashasha muri industry ya Buja Flavor nkuko twihaye ihangiro ryo gushikana kure ijwi rya bamwe novuga ijwi ryabo riri hasi tukarishikana kure bamwe bafise ico bashikiriza abandi canke bamwe bafise impano zigiye zitandukanye reka rero ntabaramdiye ntabicishije amajambo reka nakira umutumire wacu ndugohe kazi bega tuko tuvugana nande na Senti Boy tutakajwi Senti Boy uno munsi tukaba twakiriye Senti Boy muri Burundi Kingdom TV mbega Senti Boy tuvugane kuri music wa urumu upcoming watanguye music ryari muri 2019 watanguye muri music muri 2019 ufise indirimbo zingahe zibiri ufise indirimbo zibiri ziri kuri YouTube yego ziri kuri YouTube ugukeneye kuri YouTube akuronka gute ni Senti Boy Fire Senti Boy Fire chumbono ya bikumwe na Senti Boy Fire umukeni urumusanga kuri YouTube afise indirimbo zibiri mbega Senti Boy uravye music ngaha mu Burundi ukuntu industry ya music imeze ukaba winjiye muri industry novuga benshi barakritika bakavuga ati iyi industry nta kintu kirimwo iyi industry benshi babikora kubera ngo babikunda sikubifata ngo nk'akazi mbega wewe music kuri wewe isigura iki cyambe cyo music ni tala yanje ni ibintu nisanzemwo donc ubikora ni ibintu nisanzemwo tu ibintu wisanzemwo hama ufata gute iyi industry ya Buja Flavor kuyizamwo kuri wewe witeze iki hanini witeze iki bonje gukora niteganya gukora ivyo niteze nzobibona imbere ndiko ndakora meni byinshi niteze tu gukora ya urafise uramaze gukora ama clip video oya gusa ni soon yeah. Uri mu upcoming ufise indirimbo zibiri twumvishe 2019 sikure cyane yeah. Mbega urafise management oya nta management fise gusa hari abamfasha kuja muri studio hari abagufasha kuja muri studio waragerageje kurondera management nta muntu muravugana gucerekeye management bariho bamwe me ntibiraja mu ngiro gusa nkira abantu bansupportinga baza nyine ari benshi management kuvuga ngo izimfashe nta nimwe vraiment gusa harabo turiko turabivugana birashobora gukunda vuba kuri hama tugarutse kuri music yiwawe yeah. Ufite indirimbo zibiri mbega mu kibano mu bagenzi canke mu bantu bo bamaze kumvira izo ndirimbo zawe kuri YouTube feedback yabo commentaire zabo zimeze gute kuri wewe ziraguha courage canke hari utunenge bagutora zimeze gute barama courage bakambwira nkore gusa yo nko kuri ya mbere audio twakoze nakoze yo muri 2019 yego ntibyagenze neza kubyerekeye production yaraje me gusa barumva yuko je nakoze wowe warakoze ikibazo cyabaye kuri kumproducer kumproducer bondicara umwaka mbona nabonye aho bitameze neza abandi barambwira ndavuga okay fresh ndicara ndapoisha fresh nyene niho muri 2020 nje gukora iyo feedback ndonka zose zimeze neza feedback zimeze neza abamuha courage ni benshi ukaje kubitubwira ko ndirimbo yiwe ya mbere habaye erreur kuri au niveau ya production en fait ikibazo ni cyari kiwiwe tugaruke kandi kuri music yiwawe mbega Senti Boy uje muri industry nguma ngaruka kuri cya kibazo muri industry ya Buja Flavor hari abamaze imyaka 10 irenga ariko abantu bakavuga ati nyabona aba bantu nta nakimwe barigezako mbega we nka Senti Boy uzi ukuntu wandika canke ukuntu ugiye gukora uriyumvira mu myaka 3 canke 5 Senti Boy wibona hehe ubona ko music yawe zoba igushikanye hehe
bon ndose abantu ba supportinga fresh mu myaka 3 nzoba ngeze kure kweri muga abantu ba supporting ikintu cy'umuntu gihari abantu bazo gusupportinga bivanye n'ukuntu ukora kuri ku bikorwa by'iwawe wewe kuntu ubona wipanze urabona ko muri iyo myaka 3 uzoba ufise izina tuvuga ati aho njya hose mu Kanyosha ni abaza umuntu wari wese ati uramuzi Saint Boy azombwira ati umujama arabizi ndabyibona mw'ibyo ufatira kukiko kumenga hariho abantu bamaze imyaka irenga 5 batarafatisha neza kubwawe wewe nguvu zaho ziva he bo benshi sindabyibwira umva n'abantu bamaje gukomera bambwira ko ravire murashoboye kora turi inyuma yawe tu icyo tuzoshobora cyose tuzogufasha wewe en fait support abantu bagusupportinga bakubwira ukore bakwereka ko ushoboye abantu nyene usanga nyene bo mu ikota abandi bo hanze bambwira we kora tu tarura ifise kora hanini yo mbagije ikintu cerekeye feedback mashani mbambagije ko abagiye abantu bamutazinanye kuko kenshi umuntu umuzinanye arashobora kubwira ati urashoboye ashobora kubwira ati genda ubandanye ukora kugira gusa uryoherwe kubera juste ari umugenzi feedback ku bantu batari bakuzi ku bantu utarumenyereye zimeze gute umuziki wawe bawakira gute Saint Boy bagufata gute babona career yawe izomera gute ku bantu batari bakuzi bakumenye mu kuririmba kwawe bagufata gute nko kuri iyo ndirimbo iyo mperuka kurekura yego iyo yampaye umva kumenyana n'abantu benshi narinzi baza bambwira urashoboye vraiment kora vraiment bizoza ni polipoli ibiki byuko Saint Boy video yawe abafans bayitegejari abafans bawe nko muri 2 semaines uzobere kuye video Saint Boy muri 2 semaines azobere kuye video Saint Boy ifuza gushika kure yatwemere ko mu myaka itarenze 3 azoba yafatishije azobishobora reka turindire turabe cyane nagere niyo myaka 3 ni myaka 3 umutipa ari yemera umutipa arazi byakoze umutipa arazi byarimwo Saint Boy tumere nk'abasozera ryariteka gukorana nawe akajambo usigira abafans bawe bon ndabasaba kunkurikirana na support irenze bakankurikirana kugira ntera imbere bakakora ibyo bashoboye byose nanjye sinzobagwisha ndiko ndakora bazobibona Saint Boy karakora nazobagwisha muzobibona natwe tuko turakora cyane dukorera mwebwe mwagize subscribe mwebwe mugoma mudukurikirana mwebwe mudusigira feedback aba bantu n'abagaciro bajya abantu badukosora ati nyabuna hinduriki biratwereka ko bajya abantu badukurikirana cyane kandi n'abantu bagaciro mwebwe muri abagaciro cyane abatarabikora tuguma tubabwira mubikore turi ngaha ku bwanyu iyi ni impano nshasha ejo hari izindi mpano nkumbure wowe kuradukurikirana urafise indi mpano twegere iyo mpano tuyishikiriza abandi hari abandi bakeneye kumenya hari abandi bakeneye kumenya mbega nakashoboye iki hari abandi bakeneye ivyo vyiyumviro vyiwawe hari abandi bakeneye kubakwa nico kintu kiri muri wewe ni muri Burundi Kingdom TV televiziyo imiryango iruguruye ku muntu wari we wese afise ikintu cy'agaciro ashikiriza abandi umuntu wari wese afise ikintu cy'agaciro ashikiriza abandi imiryango iruguruye turabakiriza yompi mwakoze cyane ryariteka kubana namwe ciao